Yakobo yaranditse mu gice cya 1 umurongo wa 14 aravuga ngo ariko umuntu wese ageragezwa iyo akwezwe n'ivyo yifuza bikamusuka. Muri ibi yifuza vyitwa ibigeragezo, iyo bigukweze ukaza usanga vyagusutse muravyumva ko atari bikurongorera mu nzira nziza, vyagusutse mu kaga, vyagusutse mu ngorane, vyagusutse mu vyaha. Kugeragezwa bitangura mu gihe Satani akumvishije kukwiye kubishira mu ngiro, nawe ugaca wemera ubuneshejwe. Mu yandi majambo bagusutse mbere Satani we taza muri wewe akabihutagiza, nk'akarorero akakumvisha burya kwemegwa uruva muri wewe harimo iciyumviro gisanzwe cyo kwemegwa, icifuzo gisanzwe cyo kwemegwa, agacaza muri wewe burya wewe urakwiye kwemegwa, ni wewe ubikwiye wenyene, ni ukwiye kwemegwa muri uyu mugwi. Utegerezwa kubironka ubunyene, bizoba ari byiza cyane. Ni wabakandamiza abantu, gukundwa biraruhura kandi ni wewe ubikwiriye. N'utundi twinshi dutandukanye, uzoba uhambaye, uzoba ukomeye, kandi nawe uzobibona vuba bidatevye, akabihutagiza muri wewe. Kenshi turiyumvira ko ibigeragezo bituruka hanze, ariko Imana yo iratubwira neza ko ibigeragezo bihera imbere mu muntu, no kuvuga mu mutima w'umuntu niho ibigeragezo bihera. Tutagize ivyifuza imbere muri twebwe, naho ibigeragezo vyoca. Ni nkaho mbere ibigeragezo ntivyonabaho tutagize ivyifuzo. Hariya indani ivyifuzo biraza bikakura bikavyara, bikazosanga vyaravyaye uruntu rubi. Muri Mariko 7 umurongo wa 21 ushika ku 23 arababwira ngo kuko imbere mu mitima y'abantu havamwe ivyiyumviro bibi: ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwipfuza, kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi vyose biva imbere mu muntu nivyo bimuhumanya. Imana idufashe cyane. Ibi ngo biba mu mitima, kandi burya muvyibuke neza, nta cana kimwe umuntu akora kitabanje guca mu cifuzo. Umuntu abanza kuvyifuza muri we, wamubaga caza akamuhutagiza bikore, genda wibe, genda usambane, genda urya ibiturire, genda, agaca bihutagiza. Mugabo vyose biba vyahereye mu vyifuza. Aha Yesu niwe yari karabwira ishengero ngo imbere mu mitima y'abantu niho havamwo ivyiyumviro bibi. Ibyifuzo bibi ntibituruka ahandi, biva indani muri twebwe. Satani akavyogerako.